Ndasubiye kubaramutsa no kubakaze mwese abanywanyi bacu muriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza. Sangwe ikaze mu makuru agezweko ariko aravurwa cane ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Murazi ko tubashikiriza amakuru avurwa mu bisata bitandukanye, amakuru avurwa mu vy'umutekano, inkuru zivurwa mu vya politike, ivyagarutsweko cane yoba mu bimenyesha amakuru bitandukanye, ivyavuzwe ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'ayandi makuru yose abagezweho. Turayatohoza tukayabashikiriza mw'idonido iyo wafyonze kuri sabone agushikira mu bambere, ariko nimba utaranafyondako kano n'akaryo keza ko kugira ufyondeko igihe cose turonse amakuru n'ibiganiro vyacu uraje uba mu bambere bashikirwa navyo. Ireresi muriko muraraba ni y'abasirikare b'u Burundi bivurwa yuko binjiye muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ayo makuru twari twayagarutseko tubabwira ko rero nkuko vyatangajwe ari abasirikare barenga 250 binjiye ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Abo basirikare bakaba ari abo mw'ibatayo y'112. Makuru rero akavugwa yuko binjiye ku butaka bwa Kongo kuva kw'igenekerezo rya 23 kuno kwezi turimwo mwaka 2021, bikavurwa yuko ngo barungitswe muri Kongo kw'itegeko rya Lieutenant Colonel Nyandwi Leonidas. Amakuru akavuga yuko ngo bagiye kurondera umuhari witwaje ibirwanisho wa Red Tabara ndetse no kugwaniriza muri ico gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Nyuma yaho rero bano basirikare bashikiye muri Kongo, Red Tabara yaciye isohora itangazo imenyesha ko ngo abasirikare b'u Burundi binjiye ku butaka bwa Kongo bagiye kugwanya umuhari Red Tabara. Ariko Red Tabara itangazo yacishije kuri Twitter bakaba bamenyesheje yuko ngo Red Tabara itari muri Kongo ahubwo ngo iri mu Burundi. Ivyo biboneka kuri Twitter ya Red Tabara uko yabitangaje ihejeje kumenya amakuru yuko hari abasirikare b'u Burundi boba binjiye muri Kongo, kandi ngo mu ntumbero yabo hakaba harimwo no kurondera umuhari Red Tabara. Muyandi makuru ariko haragarukwa ko cane iyo bakumbuga ngurukana umenye no bumenyesha makuru bitandukanye, nuko no munsi umukuru w'igihugu c'u Burundi hari kumwe n'umuryango wiwe ngo bitavye inkuka ya misa yo gutanguza igisabisho c'igihugu c'amashimwe ku kirimba ca Bikira Mariya ku musozi wa Siyoni. Umukuru w'igihugu akaba yamenyesheje ko iki gisabisho catunganijwe mu ntumbero yo gukengurukira Imana ku mahoro n'ubutungane bisasagaye mu Burundi. Ico gisabisho kikaba kizobandaniriza kuri ETS Kamenge gushika kw'igenekerezo rya 31 Kigarama umwaka w'2021. Kubirabana n'ibi rero vy'igisabisho ndetse n'amashengesho yatunganijwe n'umuryango w'umukuru w'igihugu, ariko bakaba ngo barategetse ko n'abategetsi bose bategerezwa kuzoboneka muri ivyo bikorwa vy'amashengesho. Ngo kuba umukuru w'igihugu yaratunganije amashengesho n'umuryango wiwe ngo ntago vyo bitegeko ko n'abandi bategetsi bose batavyifuza botegekwa kuja muri ayo mashengesho. Bagwe bakavuga yuko ngo igihugu c'u Burundi ntago ari igihugu cubakiye kw'idini, ngo buri umwe wese arafise umwidegemvyo. Ntabwo ngo amashengesho yatunganijwe n'umukuru w'igihugu n'umuryango w'umukuru w'igihugu abantu bose bategerezwa kuyajamwo. Narijya havuzwe yuko ngo ku munsi w'ivyo bikorane ngo abantu bose bategerezwa kugara bakaja muri ivyo bikorane nk'uko vyagiye bivurwa na bamwe n'abandi. Bamwe rero bakanegura ivyo bintu ngo ko kuba hari itegeko canke abategetsi bose basabwa kwitaba ivyo vy'amashengesho yo yateguwe n'umuryango w'umukuru w'igihugu ngo ntago ari vyo, kuko igihugu c'u Burundi ntago cubakiye kw'idini iryo ari ryo ryose, ndetse ngo n'ibwirizwa shingiro ntabwo rivuga ko umuntu wese afise uburenganzira bwo gusengera aho yipfuza. Muyandi makuru nanone ariko aragaruka ko cane, tugaruke ku nkuru y'umubabaro imbere yuko turaba n'izindi nkuru zihuta. Turaraba ku nkuru ivuye muri Buganda. Muri Buganda hatoye ikiziga, hakaba hatoye ikiziga kuri uno wa gatandatu hafi igihe c'isaha 11 z'umugoroba kw'ibarabara rya 4 ni ku musozi wa Nyamitanga, ni muri komine ya Buganda ho mu ntara ya Cibitoke, ni mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Uwo muntu canke
icatumye yicwa ntivyamenyekanye, mu gihe musitanteri wa Buganda yemeza ayo makuru, akaba rero yaciye ategeka ko uwo muntu ashingurwa nk'uko amakuru ava muri iyo komine abivuga. Ico kiziga cabonywe n'umunyagihugu yari yigiriye mu murima wiwe, nk'uko yavyiganye amenyesha ati umubanyi wanje yaragiye mu ndimo aja abona ikiziga cari kiboshe kirambitse mu murima, yaciye rero atabaza abasoda bari ku kirindiro c'Inyamitanga muri zone ya Ndava. Bikaba bivurwa n'umunyagihugu yabwiye abamenyesha makuru bacu. Abo basoda bakaba bashitse, baciye rero ngo baciye bahamagara musitanteri wa Buganda, nawe nyene yahishikiye aho hantu ari kumwe n'inyamiramabi aje kuraba uko vyifashe aho uyo muntu yari yapfiriye. Yaciye rero ategeka ko ico kiziga gishingurwa. Abanyagihugu bakaba basaba ko hobanza kuba amatohoza yabishe uyo muntu, ndetse kugira hamenyekane uwishe uwabo, nk'uko amakuru yava ngaho abivuga. Witwa Pamphile Hakizimana yemeye amatohoza, umugabo asaba ko abanyagihugu botanga amakuru ashobora gufasha kugira ngo abama bishe abantu bakabata aho hantu bamenyekane. Umwe mu batowe baserukira abanyagihugu ngaho akaba yavuze ko uwari umuntu agira 9 atowe ngaho mu mwaka w'2020, akababazwa n'ukuntu hama hakozwe amatohoza atana kimwe ashikako, nk'uko amakuru ava ngaho abivuga, ava i Buganda abivuga. Mu nkuru zirabana n'amagara y'abantu, coronavirus ikiza kibandanya kurandagatana igisa mu gisagara ca Bujumbura mu bibanza bitandukanye ivyo gupimirwamwo ikiza ca corona mu gisagara c'ubutunzi ca Bujumbura. Abakozi baratabaza bakavuga ko abatogwa ubwandu bwa corona bateye ubwoba. Kuri ivyo bitigiri biteye ubwoba hariyongera ko ikena ry'imiti igenewe kuvura iyo ndwara, naho biruka ariko abajejwe igisata c'amagara y'abantu bakaba bavuga ko vyose babibona atangorane. Abakozi bo mu buvuzi, imirwi yashinzwe ku bibanza vyo gupimirwamwo hamwe n'abahinga mu vy'ubuvuzi bariyamiriza ukujuragirika hamwe na minenerwe kuri ico kiza. Kubw'ibiharuro rero bitangwa n'ibigo bijejwe gupima ibirabana n'ico kiza ca COVID-19 mu makomine ya Mukaza hagati mu gisagara ca Bujumbura ndetse no muri komine ya Muha ubumanuko bw'igisagara, abantu 100 baratogwa ubwandu bwa corona ku munsi. Hari ikibazo gikomeye cane c'ubukene bw'ibikoresho kubw'amakuru atangwa nabo mu gisata c'amagara y'abantu. Muri ivyo bibanza bitatu haraheze imisi abagwayi bataronka imiti igenewe kuvura ico kiza. Ni imiti 3 ifatirwa hamwe, ikaba rero yaremejwe n'ababijejwe kugira ngo ivure ico kiza kuva kimenyekana ngaha mu gihugu c'u Burundi kuva mu mwaka w'2020. Amakuru avuga yuko ku bitaro vyitiriwe umuganwa Rudoviko Rwagasore hari ikigo gikuru co kugwanya ikiza ca corona. Abagwayi bakeneye kuvurwa vyihuta ngo ntibaronka umwuka ukenewe, baca barungikwa mu mavuriro y'abigenga, ariko naho nyene amakuru ava mu baganga avuga ko barengewe. Amakuru avuga ko abazobereye ivyo mu gisata c'amagara y'abantu biyamiriza ivyo gutomboza ndetse no gufata minenerwe ico kiza gishobora kugira ingaruka zikomeye. Umwe mu baganga bari muri komite ijejwe kugwanya ikiza ca corona arahakana uruhara rwa leta, asigura ko hari inyinyurana ku bijanye n'ikoreshwa ry'amafaranga agenewe kugwanya corona. Nkuko yabimenyesheje, hakaba haheze indwi irenga abategetsi b'u Burundi
baremeje ko hari umurindi uteye ubwoba w'irandagata rya coronavirus, ariko bahitamwo kunuma ibiharuro vy'abatowe umugera wa corona. Ibibanza bihurirwamwo n'abantu benshi navyo birageramiwe cane, aho abarongoye intwaro mu gisagara ca Bujumbura ahibonekeza cane ico kiza bategetse abanyagisagara kwirinda kurundanira uruhande rumwe, ndetse no gukurikiza ingingo zo kugabanya irandagata ry'ico kiza ca coronavirus. Ariko kuva kuri uno wa mbere mu kiringo c'imisi 3 umuryango w'umukuru w'igihugu waratunganije igikorane c'ubutumwa bwiza ku kibuga c'umupira w'amaguru c'ishure ryisumbuye ry'ubuhinga rya Kamenge mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Kubwo abatunganije ico gikorane rero baravye urukurikirane, kubwo abatunganije ico gikorane baravye ukurarika biriko bikogwa mu gisagara ca Bujumbura hamwe no mu ntara, ugashirako n'abazokwinjira ibitigiri bishobora gushika ku bantu 30,000 vy'abazokwitaba ico gikorane. Abantu bashika 30,000 bashobora kuzokwandura uwo mugera wica, ni kumwe mu banyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura avugana agahemo nk'uko yabitangarije abamenyesha makuru bacu. Ayo namwe mu makuru yaragezweho yavurwaga cane nga mu gihugu c'u Burundi. Ipfuza kurajeho mbere bashikiwe n'amakuru n'ibiganiro vyacu, fyonda kuri sabone dushize ko inkuru gushikire mu bambere.